ariko ndababaza ikintu kimwe mwarabonye ko abarozi bagwiriye uyu munsi ngo ntituzopostinga abahungu mureka kuba postinga bagatongoza hanze yani hahandi duhoma sinzosubira kugira agasura nkako ka none posting umuhungu kugira bimari nzo postinga musaza wanje nimba ari manager ndamupostinge mugo wawe ndi mwamwifuza kubona oya ntibampevye ubunya ndi mu rukundo nangenda banka Mwaka ndari murozi kategura inkwano oya twaramubesheranye nababanye n'ubisi ko bavuga amajambo menshi mu gisagara harabamwe ibintu by'urusaku kubeshera umuntu bwatumaze gusanga nyene ari ubeshi rega hage nanje narigirisha nyene naramukunda hazoba harimo urukundo azoba yakuguze bizoba bigenze gute ko nawe ari sawa rega nivyo vyivyo nyezo nivyo tuba dushaka yoni ka nico dupfa nge umbi Ivuga ntacyo. Eba ndugu. Mango ni ntuzanya. Zana ndakwereka ikirahuri ngiki. Abantu mutoje ngaho muze murabesha abanyagihugu. Uri kumwana mu rukombe have. Misi yose uzobikora. Ntiza kijya kirahuri. Bukeyeneza hapana basi vyacha kusalisha. STV every story matters. Hello guys, wakunzi wa STV. Nizere ko mumeze bon, je meze fresh kandi sana. So ndabaramukije rero mwe wese ahaherereye mu cubero ciwe. Twabiye ko twakunda cyane kandi gose murabizi. So rero ndi kumwe na Bukeyeneza na Jeje Dedid canke Anitha. Uyitwa Samuel ko batamuzi. Mwizina ya na papa na mama. Nese uko witwa? Nitwa Aline. Nanzi witwa Samuel vya serie n'ukuri kwisanga bamumenye. Nitwa Aline. Mgo wezo kina filmu witwa Samuel. Kama kigongo nanzi waje kuri mikash. Takako nitwa. Bench nanzi n'ukuri kwema. Eko. Jeje vipi? Nganyurukundo. Basi. Nekumenya ntujoye ko. Ndaryohewe nuko meze neza ndashima. Bukeyeneza kumuraba nabi. Wewe kwicarana n'umuntu nk'uyu ukemera kumuraba neza. Amakuru imisi baje imisuko kandi urakoze baravuze ko wagize isanganya mugabo urazire impamvu navuze ko shaka ko dukora muri babiri na ntuze na Jeje bavuga ko Jeje yakugiriye nabi sha bafana bavuga ati twe tuzana mukubita Jeje rega baragora kuri kwimana umunsi muzorengana wumva ubuhiri wumva ingumu nukuri oya si Anitha yankoreye ikibi wapi kweri barangonze ni moto Benshi bavuze ngurumva ngo nta wundi ngo ni Anitha ngo nta wundi ngo nitwovyemera kame Anitha twangana muri film mu buzima busanzwe ntabwo twankana murakundana mbere bamaze kugonga mu by'amajambo agira avuga ndazora yumvise bavuga ngo ni Anitha yakugiriye nabi ngo ni umwana mubi ibintu birebire narabibona no mu biganiro ama commentaire abantu ntibavyemeye sorry abantu ntibigeze bavyemera ariko pe aya kandi yaraje no kundaba yaraje gusuhuza mu bagenzi baje kundaba yarimo sindavuga bataje nzobakomora wande mpereye kuri ico ariko niko kabiri cyo ndamukunde yaraje umunwa ngo mpereye kuri miri ntaco oya wewe kidagiye wagwara si blague wewe warabakugonze je mvuye mu bitaro nigeze ko na statue yanje ndi mu bitaro barampayisha njambo namaze hafi nk'imisi nga inuko nja kumutwishana nawe ntazi ko yishana for sure ntatu no gupfa urumva sine waza kuraba mbeje wanashima nawe nanzi ngo ni filme nemenye ko ari ivyo mbonye anda post nziganiro ci wawe tamba hari filme si blague je n'unda navyemeye umuntu azobapfana Munazi wapfana ngo turi mu mafilme ko ndavye nk'abantu bandisanze inbox iyo filme ni muri Bukeyeneza nyene wamugize uko oyi biki n'ibiki ndavuga je no kuri ntabwo ari je namugize uko kandi kindi ntabwo ari film niko yabaye no musi twari kuja muri tournage ntitwabaye tugikina uje musi bakugonze tugira to duca twari duhejeje gupanga gahunda ya jewe na Sami ngene tuzokora nca ndasohoka nyene aca barangonga kandi niko ngenda n'amaguru kandi warababaye cyane ngakuje yani hahandi duhoma sinzosubira kugira agasura nkako ka urubabure mu bwenge bw'iyo oya gusa nibisarisha for sure washe nibisarisha no kwimana atari umuntu kwitezgereza byatari arabe ino nanyu nubabizi navyo yomenye
Ça dépend n'umwanya. urumva rero ugize uku umacegeti Yo, tusanga ndakandikana. yo Ah. gusa umaze kugira accident urazi ko juste muri nk'umuryango muri Rukundo TV canke kwa Mr Sami Official baragushitse ko baraku Go, baraje vraiment sinobavuga nabi baraje. Sami we ngira yabaye mu ba mbere. baje gukura Ariko yabaye noneho wa mbere. None mire ndakubate. mnyibariza Je ko nguma nkora ikiganiro ndaba hejuru je ndasara. naco ba oya baravyibushe Chambe mugufi utarasigura ngo turavyibushe. Miri none gantunze tubivuge. Ega miri muguri muremure. Shaka wigumire. je ndi mugufi vraiment Kubera araguma araba wewe bakaba sije nicare hejuru we kubera ari we kurakora ikiganiro ufumi wicara ngareke kumakura. Ubwo na jewe ndi mugufi bugaba bavuga ngo ewe naco shaka icyumwa nk'amata ubwo kirimo isukari wewe so abakunzi ba STV Bukeyeneza hari foto yigeze kuzirasirikira ariwe na Sami juste Sami umuryamye mugibavuga Patrine mugituza umuryamye Sami mugituza benshi bakavuga shayo si filme bari mu rukundo vya nyavyo nyene ego wanashima no ni kuri stat ya Sami ego yani Bukeyeneza twako turakina me benshi rero ntibavyemera avuga ati none kubera kino baca mu bayipostinga ngibikini biki amajambo ara menshi ngo barakundanye vya sérieux ibintu birefu era mtonkwegera jewe Sami ntidukundanye oya je duhurira mu kati na nk'uvyo shika par exemple sima ati dukine role mwankana yego twokina twankana fresh ni mwankana no gutukana tugatukana iconyere ku musi muri kurakora role rumugome irahariwe muga ntiri muri Bukeyeneza yego hariho filime na kinyanda umugome gusa ntibabwira ntuzenya Anitha oya nitwana Twahuye kana nkubita muri Bukeyeneza. Yaragwana ntufe kubona. muri Bukeyeneza kumera gwanya oho yarabaze kwangangarire Yarayihevye ntukiraba ahubwo we ntukiri n'umufana wabo. oya abwo Jeff Mesgenda yitwanye imbaraga inda kubuzima ijya baramuhejeje baramuri amahera pole sana yo ingwa ndikumbe bakumwa amahera akujya Birashika. nineje mu buzima busanzwe uramaze gukunda n'umuhungu uramuhunga amahera kujya basi arasa Ndasanda yaca ndasonga. uje muri Bukeyeneza barasara Ayangure burya urazi guhonga amahera umuhungu titora biravuna mwana twe Navyo ukora twaremwe kugira badukunde basi ubona umukobwa gwana nukumva ko yosa neza abayumva nyene tujuru ko ari ishugwe imbere y'umuhungu ntari ntuze kuja kumuhigira nani Amuha amahera. N'umuhungu aragura fondote. Aragura amavuta. Ako twe tuba dukeneye byinshi banduko. yo bamuha aho ngamahera nuzaciza Nyene byarabaye nyene banja tuyagara yarandi amahera mugabo nyene bibaho tu. muga mu buzima busanzwe ntibiragushikira for sure Oya mu buzima busanzwe ntibiramba ko tu. Bukeyeneza urabiramaze gushika umuntu akagukunda akubonye muri film meka kubuza film ati ntusinzose kubona uri kurakina film no comment no comment kuberi par exemple asaraje kudira agasivye abwo ati je nagukunze bikini bike Eka yavyumvise gusa yakubwiye no comment. abisigura ko bitigeze kuba mu binyemetse navuze no comment kuko ari gata urabaho canke yabaye none namba yambonye muri filime nkuko yumva ko iki kiganiro agaca mu yanzu sore gukora ikiganiro na me abisigura ko atawuhari jeje biramaze gushikira Navyonzi sha. usanga baramuhevye jeje bagutuye muri iyi minsi kweri Je wanshinge mu biki kubera banje tuyaga baramuhevye oya ntibampevye ubunya ndi mu rukundo nangenda banka ngenda banka akati mako ndari murozi kategura inkwano oya twaramubesheranye nababanye n'ubisi ko bavuga amajambo menshi mu gisagara harabamwe ibintu by'urusaku kubeshera umuntu bwatumaze gusanga nyene ari ububeshi rega hage nanje narigirisha nyene naramukunda gusa rero maze gusanga nyene imyaka yari yatujanye ubu rero turi mu myiteguro y'inkwano abantu batariko barabukene ndagahinda k'ubuzima baje kukaraba iratesa bya filme imeze bakwa ingurube afise ingurube baja gukwa nabo dukwavu bazoza none jeje par exemple mama wawe bamushinka juste inkwano y'ingurube yitora for sure oya none ndakubaza ikibazo bakashangura ijambo intuza bya bora Bukeyeneza oya je vraiment naramwankiye namubwiye ati ashaka kunkwa akabenzi
nahagarike ndakeneye agaciro mu gacimbiri kacu inka izo shaka inka zitatu atazanye inka zitatu ndashaka yigire atazizanye naho ntuzoshobora kumwemera eske hazoba harimo urukundo azoba yakuguze bizoba bigenze gute Yo, wewe Anitha yo. Ewe jeje. muri make tugiye mu rukundo sinoheba umuhungu kubera ari inkwano canke iki uko urukundo kubera ari inkwano ndamukunda je sinomuheba turi muri filme sivyo rero direct byambwiye ntegereza kubikina uko nyene mugatugiye mu buzima busanzwe vraiment naho yombwira ko iyo nguru bitahari dusanze dukundana naho yombwira niyo panya kataye ko ni panya hagaze ku mafaranga nta bakobwa benshi bamwe bagiye uko nyene bavuga ati n'abavyeyi babo bakavuga ati je inkwano zurya muntu azonkeneye mugo umukobwa avuga ati je nako namukunze lazima ngende kubana nawe kandi akagenda uko atanu rubadi wabo baronse kandi wabo baguma bamwita umukwe bavuga ngo ngugiye kuba mu buzima bubi uri kwegeye uri cafuje hari n'igihe bishiko basanga abavyeyi nibo bagarutse gusemba baza umukwe ya bibaho sigati niyo pema atafise muganda mukunda wogeye umukunda agashaho hari naho usaba gusanga ntanayafise none atayafise woca umuheba ngo ni kubera ivyo akubwira ati hariho amafaranga azotubeshaho nimba mfise uyu mutahe uzoja gukora kugira tunkingene ico turya cugenda kuba ku rugo Bukeyeneza bimaze Nda munye bukeje n'umuntu ambaye seriye kandi atwenza burya yihoreye impumyi yacu yo unanianza jenda kanura urakanura aha Anitha gusa yarantwaye miliyoni 10 Anitha umwana mu bivema Anitha wewe ari kuri wewe ati ari umuririmbyi yarimbye amafaranga ni mabi basha amafaranga ni mabi amafaranga duteranya n'ibintu byinshi amafaranga atuma dukora ibibi byinshi amafaranga ni mabi mugabo lisansiye nuko yaronse umwana wiwe kuko nanje uwamumuhaye yarangambaniye kubera amafaranga n'impuhwe wewe urumva ko iwe ntihagiyeho ikibanza kinini cy'amafaranga ahubwo yagize impuhwe z'umwana rero yihangane ko amafaranga miliyoni turatwara ahubwo nayo Bukeyeneza muzi par exemple aragutwaye zo 10 millions muba mubona no ku live utara mwana ingumu naho yo bari Emily twaguma tubona Chena mufata mukanigo duhuye numubona twese 10 millions 100 millions zogene toka 100 millions muhebe Samira nomubwira ati cika genda 10 millions 10 millions boku harimo parcelle mu wallahi yo ano hera kuwa mbere ndagusohokana ku kabenzi ukamara nk'imyaka 2 wewe ku kabenzi ndagusohokana kuri 10 millions kandi ukajya uturo tungaho ushaka ego friend harura mugakoca kabimbira rero kakinganira ntabingana sigayangana wapi no iyo misi heza ahubwo canke n'urukundo rwamwe na ntuze rwabasaraye bande he yitwa ndurya mujama ninde hari umujama maze imisi ngansubiremo ntacinga mugabo mujama wahe maze ko nababa bari mu rukundo kandi bakanabigaragaza miri fifa rimwe kwe miri fifa nimba ufise contact yi uzarabe status ziwe ntizibura indirimbo ziri romantic for you my umwana urukundo rumuri none yamukweretse mumbarize je ntawe nzi ariko ushaka oya rega hari gihe ndabishira ko ntibisigura yuko atamukunda canka amwanka oya harya none ngo mvuze for you ugaca usanga ndabibwiye nk'abantu nka 10 cyamwibaza shamuga miri fifi nimba aba bibwiye abantu nka 10 bihora birashobora kugaragara neza ko atabibwiye abantu tumenyere ati nabagenzi sawa numukobwa arashaka kubibwira ariko biri umunsi muzo mutwereke bakunda kuvuga ngo abantu ba postingana cyane ngo muri kumwe muri ntuze yitwa gute yitwa Dan Dan dukunda ngo ni wewe yagize nyene abafana bese banabizi ntidukundanye ntitwigeze tunakundana jewe ndagutera inkuru rero abafana ba Steve jewe y'umuhungu nkunda bisubiye nkunda umuhungu muremure yirabura point oya Dani ni muremure ngafise inzobe ndafise inzobe nawo nayirabura wapi afise inzobe vraiment kamera ndabesha Dani ni mukunda kameramani nuko ngumbaze abafana ba STV muraba mwumva mirakunda ahungu birabura bari vraiment birabura cyane bato apana pogari apana ndene bazenda tware uze kumpenura usunagura basi izo guda ariko jeje kuva nakaba ndamubona ntarigeza post umuhungu na umva post for you my brother agirako my manager
arafite sami none posting umuhungu kugira bimare nzo postinga musazanje nimba ari manager ndamupostinge mugo wawe ndi mwamwifuza kubona igihe nikiragera nicagera muzo ko naho no ushobora kumwanda mu posting ushobora kumupostinga ntanamukunda ko n'umuti w'ikimbeba uri kwifoto yawe umvise kuma kurya meze nuyo no mu buzima umva umuti w'ici ukuvuga ngo kurya meze no mu buzima busanzwe ndagoma ndakubwira ko abajya bose ubona abapostinga abasheri babo suko babakunda cyane kandi benshi muri bo baranabahemukira urazi ikintu kibabaje mu buzima kugupostinga kenshi bakabigaragaza mu bantu ariko hirya yaje akaca guhemukira kandi nakana nakabari bakuzi kukundanye na naka kandi ugasanga we ntivyakuvuye yaragupostinga iki kugira akwereke ko agukunda cyane frappe gusanga yarabloka n'abantu ariko bitamurimwo urazi nyene maramara ukuraca imbere y'abantu iko yamupostinga ntibahebanye bashajeyo vyukuri nimba ndamukunda mugani paka bigaragarire kuri stati oya indirimbo z'urukundo ndazipostinga mbwa kugira muzomubone siyo lewa makesho nawe ari sawa reka nivyo vyizanye izo nivyo tuba dushaka yoni ka nico dupfa nge umbi bivuga ntacyo eba ndugu mie na nyamanza kimya ahantu Bukeyeneza nzahora ngakupatia mobi batu kimaliza kipindi haki ya Mungu abapani wazimu ndazi ko atacumpa ko mugabo atakimbaye dushwane oya yaje nanumye mana wihenda uvuge cyangwa ndabitishindagu wanyemere mobe ariko ndababaza ikintu kimwe mwarabonye ko abarozi bagwiriye uyu munsi ngo ntituzopostinga abahungu mureka kuba postinga bagatongoza hanze kandi yaza kuntongoza jewe bivuze mobi masimpati asiyabisema we mirimanzo kandi akubwira avuze ngo tureka kuba postinga bagatongoza hanze nugupostinga aratongoza hanze niyo ngeso yiwe na kimwe nagenda atongoze ashaka atongoze ijana ntibindaba abivuga ibyo nshaka kuvuga nawashwa vuga ntacyo nawashwa mu bigo yoncika oya mbuza ntibangurira sema ubona nibembereza sisemi mubimba inchika ivugire nana kimwe utani mobi banda kununulia sisemi sema kama usemi sikununulisa bandugu bayama useme busutwa muko unaniwasha deja unanifika korome sema nanumye mobi biragushitse weje wayinyemera ubwato bwitangiye bukira umuyaga ngo kandi nk'inyuma ni iginkoni nyinshi kandi nka igendera inyuma ni iginkoni nyinshi ariko yayindira imbere hariya ikiganiro ndakwemera mobi bana ko yaye mukiganiro mba bitabera vuga rero uhendande vuga urancika none haki yitwengere kizimata amafaranga afise kizimata amahera afise so abafana ba STV mwakoze kudukurikirana ari kumwe na Bukeyeneza miye ndabisema nyuma ivugire none utunze iPhone canke ni photocopy cyane navyemeye wari wavyemeye ko ari iPhone ego ni watse basi ni wako sitaki kusema turana oya siyo ni iPhone iPhone ya zamani aho yariwe so rekubure kurubusutwa nisema kama ndabisema nilikuwa nasema hivi mwana yo so abakunzi ba STV nari kumwe na oya si iPhone bitakawaida sana so abakunzi ba STV je Bukeyeneza gamana ariko urankunda sana abakunzi ba STV mwakoze kudera Chacha ikidahera kingia mu mutwe kanywa amazi shenza nuba wayanywera mu kirahuri kandi basukire mu kirahuri mango ni ntuzanya zana ndakwereka ikirahuri ngiki abantu mutoje ngaho muze murabesha abanyagihugu uri kumwe na mu rukombe have misi yose uzobikora ntiza kijya kirahuri Bukeyeneza abana ba STV yacha gusarisha mango ni cyayi gihoze kuvyase none ko ndabisuka mu kirahuri na kirahuri gihari acha busuka Bukeyeneza jeje duponema genda babi umviriza shaka kureka kuzana ivyawe ukunywa amazi mu gikombe cira basi ndiko ndanywa amazi tutayanywa mu kirahuri ibihombe byo kwa byo ngaho nyine byogeje so abakunzi ba STV mwakunze kudukurikira banze heza wari kwanyu vy'ivyo wanyu nenga Bukeyeneza ntiyoza yanze kandi rero bari muri scene ya Bukeyeneza ntavyo mbozi wiwe muri filme nucu ushaka kurira Chene Joseph Sabakozi n'umukozi wawe mbasha mwirukana so kozi none
abakunzi ba Steve ni mu wasezerere abakunzi ba Steve bagabo uyu mukobwa ni mugufi mugafise amajambo aramurenza gusa ndamukunda uko ameze ntabure byose basi n'ibindi nibigwire turabakunda cyane ubaye mugufi ucugira amajambo menshi reka bibaho aje filime ngwanyira mvuba kumo aje filime wa muntu je nagira turi muri rinde hajya muri Nigeria? muri Nigeria iyo filime yitwa ngo Kireze Roveni ngo izoba yasohotse mwabantu jewe nzopfuma ndara namamega kazohera migaraguye nagasha ninda ngurira Bukeyeneza so abakunzi ba Steve nabo dukurikirana turakunda cyane bye bye STV, every story matters.